Sultan w'amahoro ntakiri umunyarwanda, ubu ni umurundi. Ndagusabe ugire subscribe nimba utaragira subscribe kugira uje mu muryango wo kwironkera amakuru agezweho n'ubusesanguzi bukomeye bwo hirya no hino harimo na entertainment. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye aherutse gushira ku mukono kuri decret igena yuko Sultan w'amahoro agiye kuba umurundi. Sultan w'amahoro ni umwe mu banyarwanda basanzwe baba mu gihugu cy'u Burundi. Sultan w'amahoro ninde yakoze iki? Sultan w'amahoro ni umwe mu banyarwanda basanzwe baba mu gihugu cy'u Burundi. Yavutse itariki 4 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana 979 Gwikuba, komine Rutonde, province Kibungo mu gihugu cy'u Rwanda. Arubatse, akaba asanzwe aba mu gihugu cy'u Burundi muri Rohero ni mu gisagara ca Bujumbura. Sultan w'amahoro mu byo amaze gukora mu gihugu cy'u Burundi ni umunyamitahe ari inyuma y'ishirahamwe SS Entertainment ryamenyekanye mu gutunganya ku ncuro zitatu Miss Burundi. Eka ndetse niwe yazanye Fally Ipupa i Bujumbura. Sultan w'amahoro arakorera kandi mu bijanye n'imfungurwa mu gushira ku isoko ya Source Tomate Moses Mix. Ikindi no kumenyesha kugira uhabwe ubwene gihugu mu Burundi bisaba kuba uba mu gihugu cy'u Burundi imyaka 10 uri ku butaka bw'u Burundi. Sultan w'amahoro rero ni umurundi kuva ubu nk'uko decret y'umukuru w'igihugu ivyerekana. Akunda akaranga k'u Burundi kugira ategure Miss Burundi. Uravyumva yuko akunda akaranga k'u Burundi. Ko bwawe Sultan w'amahoro guhabwa ubu bwene gihugu hari hageze? Nyandikira muri commentaire ico wibaza, kandi utaragira subscribe ndagusabe ugire subscribe kugira uje mu muryango w'abantu birongera update. Ikindi kiganiro yaje.